baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Yes 1212 bakunze batrasi soap ministra nibaze ko mumeze neza ku majwi muri kumwe na Silva ndetse n'amasanamu muri ko murabona ngaho na cyane yuko edit cyangwa se washoboye kubitunganya ari Silva. Nizere neza yuko ndamutsa abakunzi banje na cyane bari ngaho onye mu gihugu kiwanye cy'u Rwanda, ndanababwira ati munyitege ndaje twatwike na cyane yuko benshi muri bo bazoza twike hahirerimo neza cyane. Ndazi neza mu gihe woba ukoresha rezo sosiyo cyangwa se ukoresha imbuga ngurukana bumenyi, sinibaza yuko iyi nkuru cyangwa se ukurikirana umuziki wa kano kabiri gatanu indwi, sinibaza neza yuko hoba hageze iki gihe iyi nkuru nka wewe cyangwa se abandi bantu woba utarayibona, ariko nibaza yuko utoba urayisobanukirwa. Ni nkuru iri hagati ya Big Fizzo na koresha umwanya, ndetse hagiye hivangamwo abantu benshi na cyane nka Simbizi wasemavumba, Big Fizzo ndetse Edison Ndayahoze n'ubutungane nyezina yuko mugabira cyari mu gifuka. Aho Simbizi yagarutse aravuga ati mbega kuki umubyeyi ariwe aja kwereka abana indero nkeya, na cyane yaravuze ati none ninde yatuzanye muri kano gakino, na cyane yuko benshi bavuze ati ni Big Fizzo. None Big Fizzo mu gihe yatuzanye muri kano gakino gute ariwe agaruka akakonona, kubera yuko na cyane bujya ngo umwana arabya indero se wiwe ari karamuha, mu gihe se wiwe atari karamuha cyangwa se umubyeyi atari karamuha indero nziza, bujya n'umwana ngafata inzira atari nziza. Benshi muri bo ngira ntimurabisobanukirwa cyane n'aka video kashoboye gusirikira na cyane aho Big Fizzo yari yiviriye mu bunywero, aho yaravuye kuryoherwa n'ibyo n'ibintu bisanzwe, ariko akavuga ati yari yaborewe cyangwa se mu rurimi rw'ikirundi rugumvikana neza ko yari yahaze, aho yagenda na cyane bigaragara yuko hari umuntu ari karagenda amufashe mu mugongo, ndetse bigaragara yuko umengo yaramushigikiye kugira ntashobore gutemba. Ari nayo mpamvu yaciye koresha umwanya, niho yaciye afata, sinzi uwafashe video cyangwa se uwashoboye kugira ntaramenyekana, kubera yuko koresha umwanya bipostinga zagiye kuba birebire na cyane kugezaho Big Fizzo avuga ati jewe ngiye kwitura ubutungane, kubera yuko nta kuntu boza baranyararaza cyangwa se kuki nkora byiza muga ntibabipostinge, muga nakora bibi bikaba iciro ry'umugani. Komantere nyinshi zagarutse ati iwe Big Fizzo ntiwisonera, nta kuntu wonywa kugezaho uyibagira. Abantu benshi bavuze amajambo menshi, urabizi muri rezo sosiyo havugirwa ibitandukanye, na cyane yuko umwe wese afite uburenganzira bwo kuvuga ivyo yifuza. Ku munsi w'ejo Edison Ndayahoze niho yashoboye gupostinga ntuze ya titre cyangwa se amajamba agaragaza neza yuko Big Fizzo ashavuye kuri ico kintu, na cyane ashavuriye akoresha umwanya amubwira yuko ngo agiye ngo kubitwarira. Abantu benshi bagarutse ati ubure kwitegurira igiteramo ca Deben ushobore kugwana nawe amanguru ko uriruka ngo nabo bana ngo ugiye kubitwarira ngo urumutama ashoboye kuba angana nkuko onye koresha umwanya ngo ni nk'umuhungu wawe yaco umugirira nabi. Simbizi nawe ati nanje natanzwe, niho yashoboye kuvuga ati nimba yumva yuko agiye kwitwara nagende yitware, ahubwo tuzorugwana, kubera yuko hajya nta kosa ririmwo, na cyane yuko jewe Big Fizzo turazinanye igihe kirekire, aranywa araboregwa, kubera yuko n'igihe yatwakoranye emission igihe kimwe yari yaborewe aza kunyumvisha indirimbo zari ziri muri projet wanashaka jenshi ndazisohora hanze biba bifu, indirimbo na cyane yagarutse umudodo n'izindi zigiye zitandukanye, niho
niho byaciye bigenda uko aho onye koresha umwanya wewe nta kintu na kimwe kigaruka ko video gusa ashoboye gufata avuga ati no kuri jewe iyo video nta ngorane nimwe nari ndayifitiye ibiki ibintu nk'ivyo bigiye bitandukanye. Big Fizzo wewe ntariko aravyumva. Simbizi mu kanya gaheze nk'ako guhumvya ashoboye kwandika amajambo avuga ati abo mu Kanyosha bobo bariko baragwana bagurira abana amakaye nayo abandi nabo bariko baragwana ngo bitwarira koresha umwanya na cyane bigaragara neza yuko ariko arishura umutama ngangari kubera amajambo amwe ariko aragenda avugwa hagati ya Big Fizzo na koresha umwanya nta urabimenya neza gusa usibye yuko benshi bavuga ati ako nagatwiko canye se mwashatse kudukina imitwe ariko abandi bakavuga ati yamara ugiye kubiraba Big Fizzo arashavuye. Big Fizzo ntanezerewe canke ntanezerewe n'ivyo koresha umwanya yashoboye kumuvuga ko kubera yuko na cyane yagarutse ati ndagukuriye n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibukanye neza igihe social muro yari ngahanye mu gihugu kibanye cy'u Burundi aho koresha umwanya yashoboye kuja gukoresha Big Fizzo akamutuka wanashaka agamushwanira cyane koresha umwanya nawe avuga ati na cyane yuko ivyo onya yabingiriye nanje hari igihe bizogushikira ngo kubera yuko ngumanika gato wicaye mu kukamanura ugahaguruka. Koresha umwanya nta kintu na kimwe arashobora kuvuga kuri ibintu vya Big Fizzo ahubwo afise na cyane novuga inshoreke iriko iramwishurira ariwe Simbizi wa Semavumba nawe nyene muramuzi n'umuririmbyi n'umudirector ni buri kimwe ngahanye mu gihugu c'u Burundi na cyane mu gisata ca kano 2-5-7 ku muziki ari naho vuga ati je vy'umuziki ndabizi. Big Fizzo araboregwa. Big Fizzo sinzi na cyane yuko kenshi bigaragara yuko Big Fizzo agishavuye. Bakunzi ba Trasisop Ministra navuze ati reka anshobore kubashikanira aka kemanyi tahandi na hamwe muri akumva mbona umengo aba promoter bo mu Burundi bose nibazi ivyo barimwo bose banumye na cyane yuko benshi muri bo bariko bagira ati twapfuye ariko mu minsi 2 tukabona ngo Imana yakinze. Bakunzi ba Trasisop Ministra nibaze yuko mumeze neza na cyane nongera nsezera abakunzi banje abagenzi banje basanzwe batuye ngaho onye mu gihugu cy'u Rwanda na cyane Isiaka manager akorera Kigali Trend na cyane undi mugenzi wanje ni Cedric MC Seti asanzwe nyene nawe nyene ari ngaho onye ku butaka bw'u Rwanda. Reka ndababwira ati inshuti zanje ndaje mu ndwiza dufashora kuba turi kumwe ngaho onye Kigali na cyane dutwika twikorera ibiganiro abashwana tubihorere abashwana bazi ivyo barimo kandi bazi ico bapfa. Ciao. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.